umengana akajagari mu bijanye n'intwaro umukuru w'igihugu atagira ijambo mu gihugu umukuru w'umugambwe akaba ari wafise ijambo kurusha umukuru w'igihugu bane mu vyibuka umushikiranganje akakwankira ikibonane umukuye ngo umukuru w'umugambwe mutavuganye ntunkorako umukuru w'umugambwe niwe wasanga ari we mukuru w'igihugu. Da Evariste Ndayishimiye avuga ko hari igihe umukuru w'igihugu atagiraga ijambo ahubwo nyabuna ijambo rikagirwa n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD, ndetse akaba yavuze ikintu gikomeye akavuga ko icyo gihe cyarangiye ubu ngubu ufite ijambo mu gihugu atawundi uretse umukuru w'igihugu, abandi bose bakaza inyuma yiwe. Umva ibyo Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi nawe yahise amusubiza n'ishavu ryinshi, agahabura abasi baterene biwe bose kabatuka kabacyoza aho sokuru yavuze ati umwe wese ategura uzomusubirira aho gutegura abantu ngo bakure baduge bazomusubirire arabatukisha hose nuko gusa urukira sinzi nyene bavuga Imana nayiko ikubona. Ndikuriyo nawe mu bwitonzi bwinshi asubije Perezida Evariste Ndayishimiye aho yamuhaye ikigereranyo cy'ikizinu kiva mu kuzimu bikigoye cyagera ku isi kigaca kigara ariko mu minsi mike kigahita kibora, aho yeretse Perezida Evariste Ndayishimiye k'ibyo ariko arigira bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane mu minsi iri imbere. Izi mvugo za Reverien Ndikuriyo na Perezida Ndayishimiye zisigura iki? Reverien Ndikuriyo aragabisha umutegetsi yashitse mu butegetsi bigoranye nk'uko ikizinu bikigora gushika mu isi, aza yiyoroheje yigira uwuri kumwe n'Imana, ariko ahageze atangura kugara, agenda aratyoza abo munsi yiwe yibaza ko bohava bamusubirira. Ndikuriyo akoresha amajambo ateye ubwoba mu kuvuga ko ikizinu gitanguye kugara gica kibora, aca umugani atawuhejeje ati urucira muka Imana ikaba ikubona. Perezida Evariste Ndayishimiye we yemeza ko ibihe umukuru w'umugambwe yahoze asumbya ingufu umukuru w'igihugu bitazasubira kubaho. Muri iyi minsi hareze imvugo z'imigani mu bategetsi bakomeye bakomoka muri CNDD FDD, aho ubundi bahora batuka abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ni abansi b'igihugu, ubuheze gutuka abari mu butegetsi nyine hakoreshejwe imvugo zifobetse ndetse zigaragaza ko muri CNDD FDD ibintu bikomeye cyane, ndetse inyinyurana n'ihangana bigeze ku rwego ruteye ubwoba, kugeza aho bamwe mu barundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bakunda igihugu ndetse bashaka guhindura igihugu bakwiye gukora ibishoboka byose bagatabara igihugu, kuko biboneka neza ko igihugu cyamaze kwinjira mu isanganya, ndetse bikaba biboneka neza ko igihugu kigeze ahantu habi cyane ndetse hateye ubwoba, akaba ariho benshi bahera bavuga ko igihugu cyamaze kugwa mu isanganya kuko kidafise uwugitwara. Amakuru adushikira aremeza ko muri CNDD FDD hariko haraberamo intambara ikomeye cyane hagati y'ibihangange cyane cyane Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo, dore ko umwe wese afise abamushigikiye ndetse akaba afise n'ubushobozi n'imbaraga zo kurwana agaheza uwundi. Nta gihugu gitwarirwa habiri. Umwihwezo w'umwe mu nzobere z'ubutegetsi bwa CNDD FDD ugaragaza ko ibiriko birabera muri CNDD FDD ari akajagari ndetse ari byo bigiye koreka igihugu c'u Burundi, na harirya abatari bake bemeza ko igihugu c'u Burundi kiri mu ibarabara kubera kugira abagitwara babi. Inyuma y'inkuru twabahaye ijanye n'ibyitezwe ndetse n'ibiriko birabera muri CNDD FDD, twaronse umwihwezo wemeza ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba. Ikibazo cyatanguye mu gihe cya Nkurunziza na Rajabu. Nabonye uvuga ku njyane ziri muri CNDD FDD hagati ya Perezida Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo, wagize neza kandi ntaco wabeshemwo amatati ariho.
umurwi wavuze ugizwe n'abiyita ko bari mu iragi rya Nkurunziza uriho kandi urafise imbaraga, naho wari ku mutwe ari Bunyoni apfunzwe ariko urafite imbaraga zihambaye cyane, ndetse Bunyoni uko aguma mu ibohero ibintu bikagumya biyangara, niko abarundi barushaho kumwizera bakanabonaga ko igihe yari akiri mu butegetsi ibintu byagendaga. Mu by'ukuri biraboneka neza ko ingufu zihari, ahubwo ikibura ari umwanya. Ndayishimiye ntibakimufata nk'umwe muri bo. Uwo murwi ugizwe ahanini n'abategetsi Perezida Nkurunziza yagenye mu bibanza bitandukanye, bamwe bakiri mu mabanga abandi bamaze gukurwa. Harimo kandi abagwizatunga bari batungiye mu butegetsi bwa Nkurunziza, bamwe banashobora kuba bakuye umutahe iwe, ariko ico sico nshaka gushimikako. Nshaka kuvuga cyane ku migendanire iba hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Benshi baremeza ko ibintu bikomeye cyane, ariko ni ukuri nkatwe b'abagumyabanga turi muri CNDD-FDD indani turabibona, ndetse nuko abarundi batamenya ibibera muri CNDD-FDD birakomeye kandi bigeze ku murindi uteye ubwoba. Umukuru w'umugambwe ntacubaha na gato Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye nawe ntacyubaha na gato umukuru w'umugambwe. Buri wese arashaka guheza uwundi. Burya iki kibazo cyahereye mu gihe cya Hussein Rajabu. Rajabu muri 2005 yarashatse ko ari we yoba umukuru w'igihugu. Tanzania na Afrika y'Epfo bimwamirira kure. Abonye ibyo bihugu bimwankiye kandi ari byo byaduhetse, Rajabu yumvikanye na Nkurunziza ko umwe atwara igihugu uwundi agatwara umugambwe. Rajabu yabona Nkurunziza nk'umuntu yizaniye azokwama amugamburukira. Yabona ko igihugu kizotwarirwa mu mugambwe, umukuru w'igihugu agashira mu ngiro ingingo z'umugambwe. Bisigura ko Rajabu yibona ko ari we mukuru w'igihugu w'ukuri. Ibyo bintu byarateye ingorane inzego z'igihugu kubera abategetsi batamenya iyo batwarwa. Umushiranganji yarashobora guhamagarwa n'umukuru w'igihugu akagarukira mu nzira kubera aciye ahamagarwa n'umukuru w'umugambwe. Byarangiye Rajabu akuwe muri 2007, aribyo na Ndayishimiye yagarutseho. Nkurunziza yatwara umugambwe aciye mu nama nkuru y'inararibonye, kugira Nkurunziza ntazosubire kugira ingorane nk'izo yabonye kuri Rajabu. Yiyumviriye kurongora umugambwe we nyine ubwiwe. Hari abamuhanuye ko bitoba byiza yiswe umukuru w'umugambwe, banatinya ko umugambwe ukoze amakosa byoshobora gucafuza umukuru w'igihugu. Niho Nkurunziza yatora ingene atwara umugambwe bitaboneka ko ari we awutwara. Ashiraho inama nkuru y'inararibonye. Amategeko yavuga ko umukuru w'urwo rwego ari umugumyabanga afise amabanga yo hejuru cyane mu gihugu. Birumvikana neza ko byari bitomowe ko urwo rwego rutwarwa n'umukuru w'igihugu. Burya urwo rwego ni rwo rwatwara umugambwe. Umukuru w'umugambwe yari asigaye ajejwe ubuzima bwa misi yose bw'umugambwe. Imigendanire yaragombye gutosekara gato hagati ya Perezida Nkurunziza na Germaine Ngendakumana yatwara umugambwe. Harabaye kwikeka rwose ko Germaine nawe ashaka kwitoza muri 2010. Ico bikoze Nkurunziza yari azi neza ko Jerome atari kumworohereza muri 2015, ari nayo mpamvu yaciye atoza Pascal Nyabenda muri 2012. Nk'uko Nkurunziza yananabyiyumvigiye, imigendanire yabe na Nyabenda yagumye yifashe neza. Nyabenda yaramutinya cyane, ndetse byaragiye binaboneka nyuma. General Ndayishimiye ntiyari ashigikiye ko Nkurunziza atwara inama nkuru y'inararibonye. Kimwe mu bibazo Perezida Ndayishimiye yagize nuko igihe Nkurunziza yaba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye atari abishigikiye. Ntiyabishize hejuru ngo abyiyamirize yeruye, ariko mu bo baganira yarabivuze rwose. Ndayishimiye yavuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego. Yabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi rwitwa ko ruje kumuhanura, rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe. Burya Ndayishimiye nawe ntiyari yoroshe. Aho abereye Perezida ico ciyumviro nico Reverien Ndikuriyo yamwibukije. Ndikuriyo yamubwiye ati kurya wari warabivuze ntibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye. Ndayishimiye yarabona ko Ndikuriyo abivuga kugira amurwanye gusa.
Ndikuriyo araboneka ko yihutira gushikira ikibanza c'umukuru w'igihugu nawe mu minyanyuro nshasha Ndayishimiye yipfuza nuko hofutwa inama nkuru y'inararibonye hakagarukanwa ikibanza c'umukuru w'umugambwe. Aha rero yifuza ko bica bigenda nk'uko bimeze muri Tanzania aho umukuru w'igihugu aca aba umukuru w'umugambwe CCM, gutyo agaba igihugu akongera akagaba aho ibyumviro birongora igihugu biva. Ndikuriyo yaheza akaguma ari sekreteri generali ariko agendera ku mategeko y'umukuru w'umugambwe. Iyo mpimyanyuro Ndikuriyo ntayishaka ndetse byarananiranye ko Ndayishimiye abihindura kugeza n'uyu munota. Ndayishimiye ntago yashoboye kubihindura, biraboneka ko Ndikuriyo agifise imbaraga kandi nyinshi cyane zisumbya Ndayishimiye. Si byiza ko igihugu gitwarirwa ahantu habiri. Igihe cyose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharikanye ntibyatworoheye, bibyara akajagari. Abo bantu babiri barabura igitwara ikindi, kuko abategetsi bose bava mu mugambwe bategerezwa kuyoboka amategeko y'umugambwe kandi igihugu kikagendera ku ntumbero cahawe n'umugambwe uri ku butegetsi. Urumva ko n'umukuru w'igihugu aca yitwa ko ari umwe mu barugizwe n'umugambwe kandi ko ategerezwa kugendera ku mategeko y'umugambwe. Aho womengo umukuru w'umugambwe arasumba umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande naho umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bafatiye ku migambi yabashikirije, aho uca wumva ko umukuru w'igihugu ari hejuru y'umugambwe. Inzira nziza igabanya amatati nuko umukuru w'igihugu ari we agaba umugambwe, ariko icaba cibi gisigaye kurabwa neza nuko amategeko y'igihugu abyemera ko umukuru w'igihugu arongora umugambwe, mu gihe kuva mu mwaka w'1992 hemejwe imigambwe myinshi ibyo bintu byari byaravuyemwo. Izo mpande zibiri zashamiranye jewe ntaho mpagaze, ariko birahambaye ko ubutegetsi bwobamwo ituze, igihugu kigatwarirwa hamwe. Gutyo niyo umukuru w'igihugu yananirwa ntaze azane iby'intwaro ngo ni abandi bamunanije nk'uko Ndayishimiye akunze kubikoresha. Birashoboka kutoroha gushika uwo mwumvikano kubera hamaze kwinjiramwo ibindi bapfa nk'ico co kwikeka ko Ndayishimiye ashaka gukumira abitwa abo kwa Nkurunziza. Mu mwaka uheze aho bibuka Perezida Nkurunziza, Ndikuriyo yarababaye ko umugambwe utahawe ikibanza kiboneka mu birori. Yarashatse ko ibirori byo kwibuka Nkurunziza bitunganywa mu ntara zose, barabimwankira. Niho yaca atora inzira yiwe yo kubikora, aho yugurura ikibuga ciwe c'umupira i Makamba, ikibuga yitiriye Nkurunziza. Ndikuriyo afata ko Ndayishimiye ari umuntu asanzwe atari we umugambwe wo kwisunga. Aranakunda gushimika avuga abarasiwe ku rugamba nk'uko bobo bategerezwa guhabwa ijambo risumba abandi. Mu gihe bimeze gutyo birashobora kugorana ko ubumvikana neza ingene umugambwe uja munsi y'umukuru w'igihugu, ariko nibyo byokingira ubutegetsi kwama mu ruhagarara. Uyu mugumyabanga ndetse wagiye ku rugamba aremeza ko ibyo ari byo bishobora gukiza igihugu, ariko akaba yavuniye akagohe abarundi, akababwira ko abashoboye bakora ibishoboka byose bakamagana ikibi kibishe kiriko kirategurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. We avuga ko ibiriko birabera mu mugambwe CNDD-FDD indani aribyo biri gutuma iterambere ry'igihugu ritagerwaho, ndetse we agashimangira ko ibihe Uburundi buri gucamwo uno munsi bigaragaza ko ubu abategetsi bariho uyu munsi bananiwe gutwara igihugu, ndetse akaba ari ibintu bigaragaza ko igihe kigeze kugira ngo abarundi b'umutima bikore ko ubu butegetsi, kuko biboneka neza ko bitoroshe na gatoya. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageza kugandagura umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akoresheje isumu, Imana igakinga Ndikuriyo ntapfe, ibintu byaciye biyangara rwose muri CNDD-FDD. Ndikuriyo asigaye yifata nk'umwami, ndetse yaramaze kumenya ko Ndayishimiye amwanka ku rugero ruteye ubwoba. Ndayishimiye nawe yaramaze kubona ko Ndikuriyo naho yamwihenze ko ariko afise ingufu. Ndayishimiye yibwiraga ko namara gupfunga Bunyoni bizaba biheze, ariko yisanze yitaye mu mutego uhambaye cyane. Yisanze rwose Bunyoni Ndikuriyo bose banganya igihagararo.
ndetse Bunyoni naho afunze biravugwa ko akibafasha ndetse agikurikirana bya hafi ibijanye n'uko igihugu gitwawe. Amakuru ahari nuko Ndikuriyo ari gushaka imbaraga ndetse n'umwanya ndetse yifuza ko umugambwe utakongera gutanga Ndayishimiye mu matora yimirije. Amakuru ahari nuko abajenali nka bose baguye mu gahundwe bumvishe imigambi Perezida Evariste Ndayishimiye abafitiye. Ndayishimiye afitiye abajenali nka bose barwanye muri CNDD imigambi mibisha cyane yo kubacinyiza akabashira mu karuhuko, utabyemeye agapfungwa amaze agakereya abe bajenerali, aho nyine azakoresha ubasha ahabwa n'itegeko nshinga akazana abandi bashasha ndetse akazamura abasoda bato bato akabagira abakomeye, bityo bakamuyoboka akikura ko ibihangange bishaka kumutembagaza ku butegetsi. Ni byinshi biri kuvugwa muri CNDD-FDD, icyo dukora nta kindi ni ukwinjira aho wowe utabasha kugera tukabazanira amakuru y'ibanga ndetse n'ubutegetsi butabugomba ko mumenya. Wowe ico usabwa nta kindi ni ukubana natwe umunsi ku munsi, waba utarakanda kuri sabone ugakandaho kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.